Amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Hari amakuru avuga ko Abanyepalestina hafi 60 bishwe n'amasasu ya Israel mu manuko bwa Gaza, amajana 200 nabo barakomereka muri kimwe mu bitero bikomeye kurusha ibindi gushika ubu cabereye hafi y'ishiramwe ritanga imfashanyo. Abaganga hamwe n'ikigo kijejwe gukingira abasivile bo muri Gaza bavuze ko abantu bagira ku 59 bashobora kuba bapfuye. Ababonye ivyo bintu babwiye ikinyamakuru Reuters ko ingabo za Israel IDF zateye nibura ibisasu bibiri ku bantu benshi bari bizigiye kurunga ivyo bajya mu ikamyo yaremwe imfashanyo. Abisirayeli bemeye ko barashe hafi y'ikamyo y'imfashanyo, bavuga ko bicuza ikibi cyose bagiriye abantu. Amasanamu yo kuri internet yerekanye imivyimbi irenga 200 y'abantu bacitse ibice iryamye mu mabarabara. President Trump yavuze ko atari ko ararondera guhagarika intambara iri hagati ya Israel na Iran, ahubwo ko yifuza ko ihera vy'ukuri. Ibishobora kuvamwo kumanika amaboko ku ruhande rwa Iran. Ni inkuru ya Igor Bachega muva mu ijwi rya Siriake muhawe nayo. Mu gihe atakimenyetso c'uko intambara yocureha canke c'ibiganiro, iyo ntambara irabandanya. Israel ivuga ko yishe umutegetsi wa gisirikare wo mu rwego rwo hejuru Ali Shadmani yari yagenywe kuba umugaba w'ingabo inyuma yaho uwo yari yasubiriye yiciwe mu rwiheze. Iki ni kindi ikimenyetso c'amakuru Israel yegeranije yerekeye abategetsi bakomeye ba Iran. Abantu benshi bariko barahunga umugwa mukuru Tehran mu gutinya ibindi bitero. Mu kwishura Iran yateye izindi misile muri Israel, ariko ibi bitero ntivyari bikaze cyane, ibishobora kuba nk'ikimenyetso c'ingaruka y'ibitero vyo mu kirere vya Israel ku gisirikare c'ico gihugu. President Trump kandi yavuze ashimitse ko Iran itegerezwa guheba umugambi wayo wa nucleaire, ivyo ico gihugu ciyamirije muri kahise. Ivyo bishobora gusaba ko haba ibiganiro, ariko Trump avuga ko atiyumvamwo ivyo biganiro ubu. IAEA, igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe kugenzura ikoresha ry'inguvu za nucleaire, kivuga ko cabonye ibimenyetso vya mbere vy'ingaruka zitaziguye vy'ibitero vya Israel ku vyumba vy'ikuzimu vy'inyubakwa ya Iran itunganyirizwamo izo nguvu iherereye i Natanz. Ico kigo kivuga ko ivyo bishingiye ku gukomeza gusuzuma amashusho y'ikigendajuru yatororokanijwe inyuma y'ibitero vyo kuwa gatanu. Haco cavuze ku rugero rw'imishwarara. Israel yagavye ibitero inshuro nyinshi ku bibanza bikomeye vy'inguvu za nucleaire vya Iran mu misi heze, naho IAEA yagabishije ko ivyo biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Urugereko rw'urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko Madame Ingabire Victoire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, yitaba urukiko kugira ngo abazwe mu rubanza rw'itsinda rw'abafatwa nk'abayoboke be. Itsinda ry'abantu 9 riregwa umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ritanyuze mu nzira y'intambara. Izina rya Ingabire ndetse n'ishaka rye ritaremerwa bavuzwe cyane muri urubanza, ariko kugeza ubu akaba atari yarigeze abazwa n'ubushinjacyaha. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu munyapolitiki ari we wateye inkunga amahugurwa yo kwigisha uko ubutegetsi bwakurwaho hadakoreshejwe inzira y'intambara. Umucamanza yabajije ukuntu umuntu yaba agaragazwa nk'uri ku isonga y'ibyo ubushinjacyaha buvuga ko ari ibyaha, nyamara bukaba butarigeze bumubaza. Umushinjacyaha we yavuze ko yemererwa n'amategeko gukurikirana uwo ashaka cyangwa se kuba yahitamo kutamukurikirana. Hari kandi n'undi wavuzwe mu izina rya Assumpta ngo wagize uruhare mu mitegurire y'ibyaje kuba ibyaha, nawe ntakurikiranywe nta nubwo yabajijwe. Ubushinjacyaha bukavuga ko butazi aho aherereye ku mugabane w'Uburayi, cyakora ngo abonetse nta cyabuza ko akurikiranwa. Iri tsinda ry'abarimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana wa televiziyo Umubavu baregwa kuba mu gatsiko kagamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Bafashwe nyuma yo kwitabira amahugurwa yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo abantu barwanya ubutegetsi ariko badakoresheje intwaro. Ubushinjacyaha buvuga ko abafashwe bose ari abayoboke ba Dalpha Umurinzi, ishyaka rya Victoire Ingabire ritaremerwa gukorera mu gihugu.
gusa bamwe mu baregwa nka Sylvain Sibomana ufatwa nk'uwari ku isonga ryateguye aya mahugurwa bavuga ko atari abayoboke b'iri shyaka. Uretse aya mahugurwa aba kandi ngo bagombaga no kwitabira umunsi wiswe Ingabire Day wo mu kwezi kwa 10 buri mwaka hibukwa ifungwa ry'uyu mutegarugori utavuga rumwe n'ubutegetsi. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana ahakana uruhare mu gutegura amahugurwa yafashwe nk'icyaha ndetse ko n'umunsi witiriwe Ingabire yari kuwitabira nk'umunyamakuru. Urubanza ruzakomeza ejo bundi kuwa 4 utegerejwe cyane akaba ari Madame Victoire Ingabire. Umuyobozi w'akanama gashinzwe umutekano mu Burusiya avuga ko umukuru w'igihugu ca Korea ya ruguru yiyemeje kurungika ingabo 1000 zitegura ibisasu n'abubatsi 5,000 kugira ngo basanure ibikorwa remezo byasambutse mu karere ka Kursk. Serge Shoigu yagiranye ibiganiro na Pyongyang na Kim Jong-un. Korea ya ruguru yarungitse ingabo zirenga ku 11,000 Kursk mu gatasi gaheruka kugira ngo zisubize inyuma ibitero vya Ukraine vyambukiranye imipaka. Moscow kandi ihabwa na Korea ya ruguru ku buryo buhoraho ibikoresho vya gisirikare harimo amasasu n'ibibombe byo mu bwoko bwa za misile mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwagavye ibitero mu bisagara byinshi byo muri Ukraine mu ijoro ryakeye, ivyo President Zelensky yise ko ari iterabwoba nyaryo. Ukraine ivuga ko Uburusiya bwakoresheje indege zitajamwo abadereva n'ibisasu byo mu bwoko bwa za muzinga vyababa 500. Igitero gikomeye kurusha ibindi byose cagabwe mu mugwa mukuru Kiev. Abayobozi bo mu karere bavuga ko abantu 14 bishwe n'abarenga 100 bakomeretse. Ni inkuru ya Dani Abahad mwuva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Abaturage b'abasivile nibo bakozweho cyane n'ibitero bya nijoro by'Uburusiya. Igisasu cya misile cyahinduye ivu igice cyose cy'inyubako ituwemo igeretse hamazi 9 i Kiev. Umuyobozi w'uwo mujyi yasohoye video igaragaza ibisasu bito bito batoye aho ngaho. President Zelensky ashimangira ko amahanga agomba kugira icyo akora. Yemeza ko Vladimir Putin akomeza ibitero bye bya rutura mu gihe abanyembaraga barebera. Ntiyavuze izina rya Donald Trump ariko azababazwa cyane nuko atagihuye by'umwihariko na Perezida wa Amerika mu gihe hateranye inama y'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi, kuko Trump yahise hava mu buryo butunguranye. Umushinga amateka muri Ukraine wo hejuru yabwiye BBC ko intwaro igihugu cye cyahawe na Amerika ziriho zirangira. Nyamara muri Ukraine hari impungenge nyinshi zuko intambara hagati ya Israel na Iran izatuma bakurwaho amaso ndetse n'ubufasha babonaga bwo guhangana n'Uburusiya.